Imbere y'umutaga wo kuri uyu wa gatatu isoko rya RPA muri zone Gitaba muri komine n'intara ya Rutana rivuga ko hari bariyeri yari yashinzwe ku masanganzira ya Rutana Gitega aho ingenzi zose zabiziyunguruza mu modoka ku mapikipiki ndetse no ku makinga zasabwa kubanza kwerekana amaresi barihiye ko intererano y'amatora yo mu mwaka uza w'ibihumbi 2025 n'ibihumbi 2027. Ico gikorwa kikaba cariko kirangurwa na bamwe mu mbonera zo muri ako gace nk'uko bibandanya bivugwa n'isoko ryacu. Ibintu vyari bimeze nk'uko nyene kuri uyu wa kabiri mu gisagara co ku Birongozi kiri ku kilometero kimwe uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana. Mu gatondo kare isoko ryacu rimenyesha ko imbonerakure zitatu zari zamaze gutangura igikorwa co kwegeranya intererano ku badandaza, intererano zifatwa n'abanyagihugu nk'ubusuma bwenyuje bariko barakorerwa. Mu masaha yegereye umugoroba naho ngo haciye hashingwa ibariyeri mu ntumbero yo kubuza abarengana. Imbonerakure zitatu zo ku mutumba wa Rutana arizo anserme kubigisha wese kuba muri district sanitaire yo mu Rutana hamwe na kawe muganga bazindutse baratoza amabutike yose ari mu Birongozi, baratoza namwe badandaza utuntu banda hasi bagenda batoza igihumbi. Hanyuma ya saa sita kuva saa 9:30 gushika 11 baciye bashira ibariyeri mu Birongozi atambuka nyine yarengana itarisha amafaranga igihumbi yo ntererano. Bavuga yuko ari guterera amatora mugabo biranze usanga umengana ubusuma bukabije ariko atununuza ndavuga iki bukene gukora amakarabugata. Abatoza izo ntererano rero ngo nta numwe basiga inyuma. Uyu munyagihugu wo muri zone Gihofi komine ya Bukemba aravuga ingene batangiriwe mu nzira mu gihe bari bavuye gushingura uwabo. Ibaza abantu batebakategera abantu bavuye ku maziko. Reka tuvuye ku maziko kuri cimetiere Gihofi muri komine ya Bukemba urenganya ku isoko Gishasha hariho akabariyeri kahari kahora abatoza kori bataza taxi za komine mugabo no munsi nahabonye hari utwara imbonerakure ku rwego rwa komine Bukemba tumutazira komando yahoze ku rugamba niwe rero nabona haniniya abikazemo cane nayo maresi nyene ashashe k'inkora. None twese abarundi batugize abasendi beste turatakanye no kuri hagira igikozwe ndabona yuko baka kuva ku gihumbi kuduga abafonkisiyoneri bari ha 50 dusanzwe turi mu bukene kugira umuntu aronke arariye ni ingorane hanyuma hacasuka mu ibyo twaka amafaranga urumva ko hari ikintu kitoroshe. Abo banyagihugu basaba ko izo ntererano zo ku nguvu zohagarara. Narije umukuru w'igihugu yigeze gutangaza ko amafaranga yose agenewe amatora yategekanijwe imbere y'igihe. Kuri ivyo mu ruganda rwa RPA twarondeye Olivier Nibitanga buramatari w'intara ya Rutana ariko akaba atacu yashimye gushikiriza.